ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Shengero ry'Imana ndasubiye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifise intumbero ivuga ngo Yohana integuza ya Yesu. Nkuko mubizi Yohana umubatizi niwe yabaye integuza ya Yesu Kristo igihe Yesu Kristo yaza kw'isi ubwa mbere intumbero yiwe kwari kugira ngo aze kuducungura. None rero Yohana niwe yabaye integuza yiwe. Ndagira ngo ngusabe ufate Bibiliya hanyuma dusome amajambo y'Imana, ubutumwa bwiza bwa Mariko igihimba ca mbere, maze duhere ku murongo wa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Nkuko vyanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana, ngumve ngira ntume integuza yanje imbere y'amaso yawe, ikororaniriza inzira. Ijwi ry'usemererera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Imana ihabwe icubahiro. Turazi neza yuko muri iki gihe c'iherezo twiteguye gusanganira umwami Yesu ahaza ubugira kabiri, ariko turabanza turabe akarorero kuko Yohana yakoze ivyakoretse mu gihe Yesu Kristo yaza ubwa mbere. Yohana aja mu bugaragwa arasemerera avuga ngo mutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Imana ihabwe icubahiro. Ni ukuvuga ngo Yohana yari umuraritsi, yarimwo arabwira abantu ati nimuharure amabarabara, kuko iyo umukuru w'igihugu canke umwami aramutse agendera ikijiji canke mu mihana canke agendera abaturage canke abanyagihugu, muri ico gihe babanza kumara igihe bakararika kugira ngo baharure amabarabara, hanyuma mbere bishobotse bamesura impuzu zabo hanyuma biyeze. Niko Yohana nawe yaje ararika maze arasemerera ati mutegure inzira y'Uhoraho, ati ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa. Birumvikana ko Yesu umwami w'abami yaragomba kuza, byashakirwa yuko haboneka umurariko kugira ngo abantu bose bitegure kumusanganira, bitegure gusanganira umwami w'abami. Abantu bose bo mu gihugu bagomba guharura amabarabara kuko umwami w'abami yaragiye kuhanyuragira canke kuhaca. Nkuko tubizi Yesu Kristo amaze gushika, igihugu aciwe amaze kugitangura, yagendagenze mu miharuro, mu mabarabara, mu bijiji, mu misozi, mu biyaga, mu nzuzi, aho yagenda hose yagenda avuga ubutumwa, yagenda akiza abagwaye, yagenda asenda abadayimoni, yagenda ahumura impumyi, yagenda azura abapfuye, yagenda akiza abanyamibembe, yagenda akora ibitangaza buryo bwinshi. Turabona amajambo menshi atwereka ko aho Yesu Kristo yashika hose bamuzanira abagwaye, maze Yesu Kristo akabakiza bose. Rero nico gituma byashakirwa ko hagomba kubonekana umuraritsi agomba guteguza kugira ngo abwire abantu bitegure kumusanganira, bitegure guharura amabarabara. Ico nico gikorwa Yohana umubatizi yarajejwe. Ikindi ca kabiri Yohana yarajejwe gukora kwari gutegura abantu imitima kugira ngo asanganye imitima y'abana n'iy'abavyeyi kugira ngo Uhoraho ntazoze ngo arimbure isi. Muri ico gihe rero nico catumye asemerera maze aravuga ngo incabiti igenekerejwe ku bitsina by'igiti ngo nuko mwihane maze mubatizwe, maze ngo mwakire ubutumwa bwiza kandi muhinduke mwe bashasha. Nico catumye rero igihugu cose c'Yudaya bose baraza maze barabatirizwa muri Yorodani, kandi babatizwa batuye ibyaha. Yohana igihe yategurira Yesu Kristo inzira ntiyagiye mu rusengero. Iyo turaba ntabwo yagiye mu rusengero rw'i Yerusalemu kugira ngo asemerere ngo abwire abantu bari mu rusengero kugira ngo ababwire basangane umwami Yesu, ahubwo yagiye mu bugaragwa. Abantu bose baza bamusanga hariya mu bugaragwa niyo yarari. Birumvikana neza yuko igihe umwami w'abami yagomba gushika ntabwo yashikiye ubwa mbere na mbere mu rusengero, ahubwo yahereye mu bugaragwa. Imana ihabwa icubahiro. Ibi birashobora kutwereka yuko Yesu Kristo ari umwami w'abami kandi ko agomba kuzoza kugendera umuntu wese ahari hose. Nico gituma iyi mburi ya Yohana umubatizi yagomba kubwira abantu bose b'Yudaya, abantu bose b'abanyagihugu, abantu bose batuye ku isi. Nibo Yohana yasemerera aburira avuga ati nimutegure inzira y'Uhoraho, nimutegure inzira y'Uhoraho, kandi ngo imisozi n'uturambi bizoringanizwa, kandi ngo ibigoramye bizogororoka, kandi ngo inzira z'ubukiru zose zizosenwa, kandi ngo abafise umubiri wose bazobonera rimwe agakiza k'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Cari igikorwa gikomeye cane Yohana yariko arakora. Yohana ntiyigeze aza kugwanira ibiti mw'ishengero, kugwanira ivyubahiro mw'ishengero, canke kugwanira ivyicaro bikuru bikuru by'abantu bubashwe b'imbere hariya mu rusengero, ahubwo yagiye mu gahinga, niho yagiye gusemerera. Abantu benshi
kandi muri iki gihe dukunze kubona usanga bifuza hari imbere kuza kurondera ibiti, kuza kurondera ivyubahiro, bashaka kugira ngo iyo bagiye gutanguza ministere yabo baca bifuza bya biti vy'imbere, baca bifuza guhabwa amazina ya rurangiranwa, amazina akomeye kugira ngo babone kubahwa. Ariko turabe igikorwa ca Yohana umubatizi, we yagiye mu ishamba kandi yagiye mu bugaragwa, kandi ubwo bugaragwa nta muntu yari ariyo, bose bagiye bamugana, bagiye bamusangayo. No kuvuga ngo hari ahantu abajayo bose ntabwo barinda kugenda kurondera ibiti, ntabwo baba bagiye kurondera kwitwa abamwarimu, kwitwa abapastori, ntabwo bari bagiye kugira ngo bagende kurondera kwitwa bavugishwa, ntabwo bari bagiye kugira ngo bagende kurondera kwitwa barabi canke abungere, ahubwo bari bagiye kwatura ibyaha, bari bagiye kwihana, bari bagiye kubatizwa muri Yorodani. Imana ihabwa icubahiro. Bene data, irya kanguro ryabaye muri kiya gihe ca Yohana umubatizi, iryo kanguro rirakwiye muri iki gihe yuko abantu boja mu rusengero batagiye kurondera ivyubahiro, batagiye kurondera kubahwa, batagiye kurondera ibiti, ahubwo bagiye kugira ngo bakizwe ibyaha. Uno munsi amashengero, abakristo ntibakija mu isengero bagenda gukizwa, ahubwo basigaye bagenda kuraba nkaho umenga bagiye kuraba amaspektakle canke kuraba ibirori. Rero nico gituma ibintu vyamaze kononekara. Abaja kumuraba bose nta vyicaro vy'icubahiro basangaye kuko hari mu bugaragwa. Abaja kumuraba bose nta ntebe z'imbere zariyo, ntabwo yari umutunzi, nta nubwo yasumba abandi, mbere nta n'ibitangaza yababwira gukora, nta n'ibitangaza yagenda kubakorera. Abaza bose nababa bagomba gukizwa ibyaha, nababa bagomba kubatizwa. Igikorwa ca Yohana umubatizi yari yatumwe ku bantu bose, baba abanyamadini canke abadasenga, kugira ngo bategure inzira y'Uhoraho. Imana ihabwa icubahiro. Yohana umubatizi yari yahawe igikorwa cyo kuburira abayuda bose, abayudaya bose, nk'uko uyu munsi natwe abavuga butumwa tugomba kubwira ubutumwa abantu bose aho bari hose, kugira ngo mutegure inzira y'Uhoraho, kugira ngo muharure amabarabara. Ayo mabarabara mubona asenye, ateguwe, yasizwe kaburimbi, hari amabarabara makuru ayo bita highway canke les autoroutes, nizo barabara za rue principale, izo barabara zose zo hagati mu bisagara. Mutegure inzira z'Uhoraho, kuko umwami w'abami agiye kuza kunyuragirana mu bisagara byose, agiye kuza guca muri iki gihugu, kw'isi yose agiye gutembera, maze yongere gusuzuma abantu biwe yaremye. Haleluya. Mbega birabanezera, mbega murumva mwiteze kusanganira umwami w'abami, kuko agiye kuza kubagendera, agiye kuza kubatemberera, agiye kuza kubasura. Umwami w'abami agiye kuza kuri abantu yaremye. Nimwibaze namwe, mbega ntivyari bikwiye none ubundi bwo yuko umwami w'abami aza kugendera abantu biwe kugira ngo abasuzume, kugira ngo abarabe? Imana yahabwa icubahiro. No kuvuga ngo imisozi n'uturambi bizoringanizwa. Ubwo n'ubwami bw'amahoro bwo mu gihe ca Mesiya. Mu bwami bw'amahoro mu gihe ca Mesiya, imisozi n'uturambi bizoringanizwa. Yesu Kristo niyaza ubugira kabiri kuza kuyima ingoma, gushinga ingoma ye rero mw'isi, kandi ubwo bwami buzoba ari ubwami bw'ubuziraherezo, ubwami butazohangura. Uno munsi nzanye no kugira ngo nkubwire yuko hari umurariko wo guteguza abantu ni mwitegure, kuko hagiye kuza umuzo wa Yesu Kristo ubugira kabiri, kandi aje gushinga ingoma yiwe hano ku isi mu minsi itarambiranye, mu gihe kitari kinini. Yesu Kristo agiye kuzana ingoma yiwe mw'isi. Rero bantu mwese, baba bari mu masengero canke abatari mu masengero, baba basengera mu mihana, ndagira ngo mbwire ifamiye yose, umuryango wose ukwawo, ndagira ngo nkubwire ngo witegure. Yesu arakugomba, Yesu arakurondera, Yesu aripfuza kuvugana nawe, Yesu aripfuza kuyaga nawe, Yesu aripfuza kugusanga aho uri, mu bikugora, mu bikunaniza, aho wihebuye, aho wibaza uko ibintu biko biragenda. Yesu aragomba kugira ngo aze maze umubwire ibikugoye byose. No kuvuga ngo mu bwami bwa Mesiya nta busumbane buzoba bukiriho. Umwami Yesu niyaza, imisozi n'uturambi bizoringanizwa, umwonga wose uzokuzuzwa. No kuvuga ngo abantu bose bibona yuko basumba abandi canke bafise ibintu by'ubutunzi gusumbya abandi, muri ico gihe bizohinduka basange basigaye bangana n'abandi. Uhora yibaza ko hari ico asumbya abandi, mu bwami bwa Mesiya azosanga bose, abantu bose baringaniye. Aho Mesiya agiye kuzira gushinga ingoma yiwe, wari
wariko yibaza ko afise amahera gusumbya abandi, wariko yibaza ko afise ubutunzi gusumbya abandi, wariko yibaza ko ari umuntu amenyekana gusumbya abandi, azokwisanga ahubwo asigaye angana n'uwundi wese wari we wese. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose ahariho hose munsi y'ijuru abantu bose bazoba bangana, imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bizogororoka, inzira z'ubukiru zose zizosenwa, kandi abafise umubiri wose bazobona agakiza k'Imana. Ubukuru bwose n'ubusumbane bwose, haba mu by'ubutunzi canke mu by'ubutegetsi canke mu by'ububasha bwose buturutse ku busumbane, bizoshira, abantu bose bazoringanira bangane. Ico gihe wewe uzi neza yuko wakoze ibikorwa vyiza, ni wewe gusa uzohabwa igikorwa, ni wewe gusa uzomenyekana, ni wewe gusa. Umuntu yakoze ivyiza azogererwa, umuntu yakoze ivyiza uno munsi, wewe uriko urakora ivyiza, wewe uriko urakora ibigororotse, wewe uriko urakora ibishimwa, ni wewe Yesu azoshimira. Ariko wa wundi avuga ati jewe mfise ubutunzi, mfise amafaranga, ndatunze, mfise icubahiro kirankwiye, ndahambaye, abantu bose baranyubaha, ndavuga rikijana, bose barantega amatwi, ndahambaye, ndi rurangiranwa, bose baranzi, wewe uzokwisanga ahubwo usigaye uringaniye n'abandi. Uzogerageza kwerekana ko hariho ico asumbije abandi, azoca yisanga ari kwihenda. Ivyo bizoba byarataye igihe. Uno munsi ndagira ngo nkubwire ngo wewe ushaka icubahiro mu madini, ushaka ko bakubaha, ushaka hagiye urengutse, ushaka ko barinda gukoma amashi, hagiye uhagurutse, ushaka ko barinda gukoma amashi, hagiye ushaka yuko ari wewe ijambo ari urifata kandi ukaba ari wewe urivuga, maze ukarinda uheza, hanyuma warangiza abantu bati nimushenguruke turashikanye, akaba ari wewe bumviriza. Umenye yuko ariko kanya kawe keza ko kubikora. Wewe ushaka kuba ari wewe wumva yuko ari wewe gusa abantu bose bakumviriza, mu rusengero akaba ari wewe gusa bumviriza, maze nubwo hoba hari uwundi muvuga butumwa ukavuga uti uwo ntawe uri anshako, ni jewe bose atiyeza kumviriza, no kuvuga umwanya wawe n'uyu nyene. Gerageza ukore mu maguru masha, kuko arico gihe cawe, kuko hari igihe kizoza aho Yesu Kristo nawe azoza kuringaniza ubusumbane. Yesu azoza kuringaniza imisozi n'uturambi bizoringanizwa. Bantu mugwanira ivyubahiro, bantu mugwanira ibiti, mu madini, muri politiki, no mu nzego z'imigambwe, no mu bindi byose, ni munyarutse mugira n'ingoga, mwihute munyakure ivyubahiro mugomba, kandi muragomba kubihabwa hakiri kare, kuko bigiye kurangira vuba. Mubanguke n'ingoga, kuko igihe canyu kiriko kirarangira. Mwihute abakeneye ivyubahiro mubironke maguru masha, kuko ejo buca bucana yandi. Ndagira ngo nkubwire yuko mu bavyawe n'umugore atanumwe yavyaye umwana asumba Yohana Umubatizi, ariko mu bwami bwo mwijuru umwana aramuruta. Bene data, Yohana yaca bugufi, Yohana yaricisha bugufi, Yohana yavuga icaha adacishije ku ruhande, yaradomako. Catumye Yohana bamuca umutwe bakamwica, ni kubera yuko Yohana atatinye kubwira Herode umwami yaramutegeka, yategeka igihugu c'Iyudaya, aramubwira ati wakoze ivy'ubuhemu gucura mukamwene wanyu, maze akora icaha kitagomba gukorwa, ntiyahishije kubimubarira. Nico catumye muka Herode amucisha agahanga, amuca umutwe, kubera yuko atatinya kuvuga. Ibi bitwereka ko imiharuro yose, yaba minini canke mito, byose bifise uwo vyateguriwe, ari we mwami w'abami, kugira ngo abona haca aje kugendera abantu biwe. Nitwitegure rero kumusanganira, araje vuba, kuko nkuko tubibona biragaragara neza yuko ari igihe ciwe cyo kugira ngo agaruke. Yesu yavuze ngo mwami mwiteguye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Basi rero amabarabara yose, yaba manini yaba mato, yose nayuhoraho, kandi isi yose niyuhoraho, isi yose niyuhoraho, nkuko Zaburi ya 24 bivuga ngo isi niyuhoraho nibiyuzuye. Aho azozira hari abenshi bibaza ngo azobasanga mu rusengero, ariko ndagira nkubwire wewe uri mu muhani wawe, witegure yuko Yesu aza gusanga hajyanye n'uri mu muhana. Nimba wakoze ivyiza, nimba wakoze neza, nimba warareze abana neza, nimba utahukanye, nimba utakoze ivy'ubusambanyi canke akaboregwe, nimba utakoze ivy'ubuhemu, maze canke ukaba utavyihanye, umuntu wese atigeze akizwa ngo yihane, Yesu Kristo araje, kandi aje kugendera abantu bose, kandi azocira imanza abantu bose. Azohera kuri bajya bose bari mu rusengero, abandanye no kuri bajya bose bari hanze. Igihe kirageze kugira ngo witegure gusanganira umwami w'abami araje.
nimwitegure mutegure inzira y'uhoraho. Umwami w'abami araje kugerera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndagira ngo mbwire muntu wahora uja mu rusengero ukagenda wambaye za nzara zirezire zigoroye wiyongereyeko, ndagira ngo mbwire yuko mu bwami bwa Mesiya bizokwambagwa bene ivyo bizaba biri mu rugo bwami. Wowe ushaka kuvyambara, wowe ushaka kwambara ya mishatsi, wowe ushaka kugereka ku ibindi, abagore biyambika za pantaro n'abandi bose bihindura ku mibiri yabo, n'abagabo barongorana canke abagore barongorana, abo bose ivyo byose mubikore murangiza kandi mugira vuba, kuko mu bwami bwa Mesiya ivyo ntibizobayo. Mwihute mubikore vuba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwezwa niyezwe, ngo uwandura niyandure, ngo ugororoka nagororoke, ngo hendaza vuba kugira ngo nzane ingero, kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yesu ngo ni Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Nuko rero ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana rivuga neza ryeruye ko muntu utazoba witeguye, muntu utazoba uri maso, Yesu Kristo agiye kuza kandi agiye kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nkuko tubibona hari amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Ivyahishuro Yohana igihimba ca 22 ku murongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Haleluya. Yesu aravuga ngo ndaza vuba. Yesu agiye kugaruka. Nimutegure imitima, nimutegure amabarabara, nimuyaharure muyagorore neza, mwitegure guhwana n'umwami w'abami agiye kuza. Kandi ayo mabarabara nyene uko mwayatunganije mukategura niko muzoyahwaniramwo n'umwami w'abami, kuko iy'isi ari y'uhoraho n'ibiyuzuye. Ku murongo wa 15, inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Wa mubeshi we ugerageze ukore n'ingoga, kuko igihe cawe kiko kirarangira. Muntu wumva yuko ugeranywa n'imbwa, igihe c'imbwa kigiye kurangira. Abarozi, igihe c'abarozi kigiye kurangira. Abasambanyi n'abashakanyi n'abicanyi, igihe canyu kirarangiye. N'abasenga ibigirwamana, igihe canyu kiriko kirarangira. N'umuntu wese akunda kubesha kandi akabishira mu ngiro. Hari abantu benshi bakunda kubesha bakabishira mu ngiro. Hari abantu benshi bakoresheje gupare n'abantu bakoresheje ububeshi. Igihe canyu kiriko kirarangira. Muntu uzi yuko wanditse amazina y'amafuti uri kurasaba ubuhungiro kugira ngo uze muri Canada, igihe cawe kirarangiye. Muntu uzi yuko wakoze ivyo ntiwihane, igihe cawe kirarangiye. Muntu uzi yuko warinze kumonta ikinyoma kugira ngo ukunde imiryango yawe yegeranyize, igusange muri Canada, igusange muri Amerika, igusange muri Australia, kugira ngo bikunde wironkera abantu baza ubakuye muri Afrika kugira ngo bazane kubera amafaranga canke kubera ubushobozi, ariko ugakoresha ikinyoma mu nyandiko. Ndagira ngo ubwire yuko ivyo warabikoze birakunda biratungana, kandi nta numwe gukurikirana no musi bimeze neza, ariko imbere yawe hari kabaza. Izina ryawe imbere yawe witwa kinyoma, witwa mubeshi. Nukuvuga ngo igihe cawe kiko kirarangira. Uno musi iyi mburije kuri wewe umuntu uzikana ko wabeshe canke ukabukibesha canke ukabutigeze uvyihana. Birakwiye yuko wongera kurondera abakozi b'Imana hanyuma bagusengere. Genda uture umutwaro ubwira abakozi b'Imana, urondera abakozi b'Imana bagusengere, maze babwira ati jewe narabeshe, ati jewe ndi umubeshi, ati none ndasaba kugira ngo Imana imbabarire, kuko Yesu Kristo agiye kugaruka ntazo gusange muri ubwo bubeshi. Urondera abakozi b'Imana vuba cane, jambo ry'Imana ukiryumva, maze urondera bagusengere bigishoboka. Haracariho umwanya mwiza wo gutelefona amatelefone ntarugagwa, ntibirahinduka, kuko haracariho umwanya mwiza wo kugira ngo ushore gutelefona umuntu umubwira ati nyabuna jewe nsengera kuri iki caha. Ndazi ko bitoroshe kugenda gusanga umuntu kumuhaniwe, ariko urashobora kumutelefona ukamubwira ati jewe nsengera. Rero abafise imitwaro mwese musabwe kugira ngo murondere abakozi b'Imana hanyuma mubabwire babasengere hakiri kare. Kandi birakwiye yuko umaze kumva yuko wakize icaha cawe uhaguruke ushinga intahe wihane, maze n'abandi bumve kandi bumve igishinga ntahe cawe, maze nabo baheze bafata inzira ya mbere bagukurikire.
abantu benshi babaye ibijora mu nzira y'agakiza baca bagwisha n'abandi maze bituma n'abandi batakibasha gutumbera inzira y'umusaraba. Ndagira ngo nkubwire kugira ngo ufate inzira yo kurondera uhoraho bigishoboka kwabonwa maze umwambaze akiri hafi. Mwene data wumva ufise umutwaro urondera abakozi b'Imana bagusengera umwanya ukiriho, bagusengere bicitwa uyu munsi. Muri aka kanya wewe wumva witeguye gusengana nanje muri isengesho, uhumiriza amaso, upfukame, urondera ikibanza cyo gupfukamamwo maze wihane. Nimba hari icaha wumva ugomba kwihana kuri uyu munsi, maze uvuga uti Mwami Yesu, ndaje imbere zawe, ndaje nje kwihana, ndaje kugira ngo mvuke ubwa kabiri, ndaje kugira ngo mbicaremwe gisha. Uyu munsi usibanganye izina ryanje muri ca gitabo c'abapfuye, maze wongere kwandika izina ryanje mu gitabo c'abazima, muri ca gitabo c'ubugingo. Kandi uhereye none ntangure gukora ibikorwa vy'abera, ibikorwa vy'abakijijwe, ibikorwa vy'abejejwe. Uyu munsi mbe uwo kugushingira intahe, uyu munsi mbe wo kwamamaza ubutumwa bwiza, mbe wo kubwira abandi imburi y'agakiza, kugira ngo n'abandi bakizwe, n'abandi nabo baze baronka ubugingo kubera intahe niteguye gushingira abandi. Urakoze Mwami kumbabariye ibyaha byanje, urakoze kungiriye neza, ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Reka dukomeze dusenga Imana kugira ngo Imana ikuhagirisha amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba. Wera Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo yabambwe ku musaraba, ndagushimiye kuri uyu mwene data amaze gukizwa, ndagushimiye kuri uyu mwene data amaze gupfukama, amaze kwihana, amaze kuvuka ubwa kabiri, amaze kubicaremwe gisha. Umugirire neza maze umusange ahari, maze umukoreko, maze umuhumanure, maze umugirire neza, maze amazina yiwe yose aba amazina y'umwana w'Imana yongere kuhinduka bicaremwe gisha, maze ibikorwa agiye gukora ubu bibi ibikorwa vyera kandi vyejejwe, ibikorwa by'umwana ahindutse, umwana avutse by'ubuvuzi bwa kabiri aba yicaremwe gisha. Urakoze Mwami w'abami, urakoze, ndabigushimiye. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Uhezagira uwari we wese, uhezagira ishengero ryawe, uhezagira abiteguye gusanganira muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi y'imperuka, maze twese tuze dusangwe mu mahoro, dufise ukwizera kandi twiteguye turi maso. Urakoze, ndabigushimiye, urakoze kutugiriye neza. Nuhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu, amen.